nk'ibintu bagire CAY nka Jesse nakuvyihangana none umuntu akoresha urusoro ukwepa gute biba biheze je ndikwepera nkigumira amazangu Brazzaville mwarakoze mwari baririmbye novuga bagize ibintu vyiza cyane ariko ntitugize tubabona mu baririmbye ariko barahigana agashimwe ko muri RFM babigenza gute ntavyo nzi muga ni bon ariko ntavyo nzi ingene babigenza mu bisanzwe CAY bari bagize ko umuntu uririmbyi wacu yakoze ariko ntitugize tumubona hajya mbega vyagenze gute Snow nari nsamaye kubera iki baby hajya uvuze ngo iki Brazzaville ivyo nibisanzwe man feelings nta wagize ubukwe zica zihagarara babiri maze gushika none bakakuburira indero CAY umuntu akavuga ati umuntu kabisa yamburiye indero jewe rero ndi mu peace man nta na kimwe nibuka n'abagwari navyo yibuka nta na kimwe nibuka CAY nahara simara kubera iki CAY singara why bro ndagara music yaba ari je nayigiyemwo mba narayivuyemo nasanze ariyo yantoye CAY none CAY birabishika none ugasavura mu buzima Snow nshavura imisegonda 3 mwiyo misegonda 3 tamvuye iruhande aron n'amahera dufise wa Brazzaville ivyo rero bimwe bamenyereye ngo amahera rero man genda gukora je nzubaka inzu kwanza yijeje abo bantu ahubwo uramaze kunyaga umuntu nta kibazo ndi umustar none naramaze kunyaga naramwibagiye urazoca umbwira ndakwishura ikintu waguze cy'amafaranga menshi gutwa amafaranga menshi ari ikintu kimeze gute gishisha ai n'ubungi umuhari muga ntigishisha imana imbabarire nuko nawe nyatakamaro n'uwari wese yawe nyatakamaro naraguze imbwa ya $1000 naraguze imbwa ya $1000 twamaranye nk'amezi angahe ariko nayisizeyo urumva nico kiri debile takara cyana nkoze ko singama arakara cyana rinzigo husingana abagenza baza nabakanca ko singara Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'abakibaza ndashamvuga muri industry Buja Flavor. Ngo tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana hama dusubira dukengurikira abagabo bakunzi ba Buja TV. Yes, uno munsi rero natewe iteka ndi kumwe na CAY. Beso uramuzi ko yaga byinshi kandi no munsi interview za kuba uno munsi iratandukanye za zindi interview zose murabona CAY waragira uno munsi akuvugana ivyerekeye ubuzima bwa CAY nivyerekeye umuziki gatoyi beso baby bro ni sawa birazareza maniga ndashima Imana yes nuvuga bari inshirigira kabiri ariko nuvuga muri rusange n'inshuro ya mbere nuvuga ngiranye ikiganiro gikwiye na CAY nuvuga ni nkiteka nuvuga je natewe bro aya nta kibazo ntari bikasa muri ivyo ranone turivyura kabisa kuri mu baririmbyi badakunze kuboneka cyane CAY warandondera urambura cyane gose kangahe navyo nzi no vyibuka bro ndazi biri mu mutwe n'ama business gusa man we try to survive umuntu wese agerageza kubaho ariko nabo babarandondeye bakambura ndabasaba imbabazi umuntu ashobora kuba ari busy nawe ntibizokwabaze nimba barandondeye kambura kazima tubonanye rero kabisa rero mayigareka komeye du profit all the time sivyo naga Snow yes ni CAY kuno musi mbya kuno musi CAY kubwiwe n'umusi umeze gute kugenda gute kumeze umusi umeze gute kuri CAY umusi so right mu gatondo nagiye ku kazi ndakora ivyo nkora ubu rero natashe nakanya kanje ko kuruhuka naguhaye umwanya tugire interview abantu bamenye ibi barimwo n'ibiturimo kabisa yes iza kumenya byinshi kuri CAY ariko ni indirimbo aheruka gusohora imaze ukwezi kumwe uri kuri YouTube niruka mvuga indirimbo iheruka gusohora n'umugenzi wawe indirimbo novuga ivyerekeye uko nyene ivy'ubuzima CAY ukura duhereza ivyerekeye ubuzima cyane impanuro nyinshi ukura do mu vyerekeye ubuzima by'ivyo wabayemwo kubera iki CAY bitandukanye n'ivyo wari kuri imyaka yahera bon narasanze umuziki ni kintu cyatari gitanga message so naho umuririmbyi yo gutanga message icyo umuririmbyi aririmba cyose gishobora gushika mu mibano hariho hose so nanje nuko oya ntuzotangara umuririmbyi ni nk'umuprofete muri mu profete gerageze kwibira ko azo umuprofete umunsi
nasanze navutse ndi umuprofeta atavyo ndamenye ubu ndiwe kabisa. Urabona kigwamani? Yeah, check me out. I'm a fucking prophet. He's the fucking prophet. Yeah. Kabisa ni Snow tuzakuvugana byinshi about rero byerekeye akazi kiwe k'umuziki ati nuko nyene ni indirimbo imeze neza cyane ifite message nziza ariko ni indirimbo tumva uduhaye video lyrics kubera iki ga Snow video sikwiye bon ndibaza niko nabiteguye burya ndirimbo iri muri album gusa yari yatevye gatowe nashimye kuyirekura kurya antukurabona iratahuritse n'ahata video ifise ariko ndabona iyo ari kuba waduhaye na video Snow CAY ari kubitesa sana gusumba kumbere abantu bari kuca babona n'ama image kumbere Snow CAY ariko ara abafanzi none ni baduterere turabe dukora ama video y'umwotsi aba bitches zana god damn got a CAY got girls bro check it out oh abanyobogayi jana oh swat jana beso yes kumbure ni Snow akubwira yuko yashimye kuyisohora uko nyene yari lyrics ni fresh kubera yitwa uko nyene nuko nyene reka tuvyakire nuko nyene yes ariko hari ibindi bishasha kumbure bivuye muri Overdo team canke kwa Snow biko biraza muri 2021 byinshi cyane turiko turategura ibintu byinshi ku buryo buke dufise sivyo Overdo turacari ku muvuduko wa wundi nyene gusa tuko turagerageza uko umwaka uhera turabona turagira palmarès abaye erreur imeze guti cyabaye niki donc umuntu agerageza guhindura strategy right yo yes no muri 2020 kubwa Overdo team byari bimeze guti bikorwa mu byo muri mategeko kuvyagenze nko mwari bushakaga Snow ego je narashize kuri Facebook iwanje ko ngiye gukubita amahiti gusumbya Overdo niko vyabaye jewe rero niyumvamo ko ndi Overdo ni nkuko Kadafi yumvamo ko ari Overdo wari wewe se yumvamo ko ari Overdo so Overdo yarakoze 2020 yeah go check it out ijana na nzobandanya n'izindi ziri muri album bro it's motherfucking his bro yo yes mwarakoze mwari baririmbye novuga bagize ibintu byiza cyane ariko ntugize tubabona mu baririmbye ariko barahigana agashimwe ko muri RFM babigenza gute ntavyo nzi muga ni bon ariko ntavyo nzi ngene babigenza mu bisanzwe yes none tubivuge gute nk'abafan bavuga ba Overdo team abafan ba Snow CAY bari bazize ko umuntu uririmbyi wacu yakoze ariko ntitugize tumubona hajya mbega byagenze gute Snow nari nsamaye kubera iki baby hajya uvuze ngo iki Brazzaville Snow nagira waragize ubukwe man ariko barabyihojeje ivyo man ivyo nibisanzwe man feelings nta wagize ubukwe zica zihagarara the fuck you thinking bro use your mind bro hey koresha your mind yeah ati rero amasoro ntagira umupaka umugani wa baba oho nta bapadiri urazi ibipadiri bifise ivyana abana man kubera rijya banga bagemeye ndagowa ahubwo baranyitse rijya banga no kubera bagemeye rero bibaza yuko gyoroshe ikiganiro cha Snow CAY ndakigwaye none nataguye kuryoherwa naranakibona no atero ibanga ry'abapadiri ni atari oya reka ivyo abapadiri tubireke tubyihotse yes reka tubyihoze tubirekere abapadiri nyene yes Snow CAY kubikwerekera tutababonye revuga muri mu higanwa ry'abaririmbyi bakoze neza mu mwaka wa 2020 nkeka nzojamwe mu yindi myaka ndaze maybe imana irikira bana ati mbegyo batanga trophy iyahe man imbarira niya yes batangaga trophy nuvuga y'umuri trophy ni trophy y'umuririmbyi yigenjeje neza nuvuga mu mwaka wose rwa RFM okay bafise ivyo barabira ko ndabipfuriza gutera imbere kuko nabo ni business bako baragira nanje nibazobibona ndi business kuri bo bazobikora mbega ku ruhande rw'ama award yo mu Burundi hoho ga Snow CAY hari yakwiye kiko turabona abaririmbyi benshi murakora ariko mwaka warinda uhera atabaye atanagashimwe kabaye I don't give a fuck about music you munsi awards zari za kera awards for sure zari za kera ubu yasinzi na award atana abantu 50 bamenye ubona ngo umuntu ngo bamuhaye ngo certificate ngo award ngo nububasha bwabo yeah
Yes, nububasha bwawe ariko twizere ko munyakiri imbere bizobigenda neza Snow. Bizogenda neza ni navyo twifuza. Twese tuko turakorega bose bakora kote musique kugira itere imbere. Uwicaye n'akazi kiyo. Yeah. Ah. Turasari muri music Mega 2020 kuri Overdue Team Good Team ko mwitegura gute Snow? Overdue twabonye ibintu byinshi bituma tuvyita heavy. So heavy traffic niyo ndirimbo ya mbere izobije muri Overdue Lac. Uravyumva nawe izobiremereye kubadida. Uravyumva? So heavy traffic is motherfucking song. Shout out to Trick on a beat. Shout out to JB. Bayikoze ko amatachi ndi shout out ku mu artiste wese yayikoze ko wo muri Overdue. Yashize ko touch. Yo. Yes, ni indirimbo zimeze neza cyane kumbe zo bitangura umwaka wa 2020 Snow. Ni kubwa Overdue ariko narabasavye hari turirimbo ndiko ndasohora mixtape Chany album. So navuze ko twoza ubwa mbere so abafanzi mubanze mwiteguta turimbo twanje. Heavy traffic nayo ni vuba. Byose bifise uko bimeze ubu dufise ama hit atari make. So twebwe dushaka abafanzi muyumvirize. Muyumvirize. Bayumvirize amabatangi bagira ico bavuze ku bwandu Rwanda rwa Snow na Overdue Team. Yeah, isoko twararibonye ni YouTube. Ngo muri ngo atagira views n'abari umuririmbyi Snow. Wallahi isoko man kandi no kutagira views ku bikorwa bimwe birashobora no kuva ku muririmbyi canke kuva ku barundi kubera kugayana. Kuno bakira ibikorwa vyanyu cyangwa kuno babifata nabi. Yes, utisembaho nibindi ngo bagucira yo nta. Tegeza kubisemba na barateye imbere kabisa. Yes, kumbure ni Snow yakubwira yuko abarundi bagerageza kubatahuza ko bumvisha neza ko baravye ikorwa cyawe baguteje imbere ko bigusaba umwanya sinivyo ga Snow. Wallahi dini ya Mungu bro. Kabisa best Snow kera bise dini. Je navutse ndi umukatolike man. Yeah. Kandi no bunushobora guhindura. Oya sishobora guhindura ariko jewe aho nshitse hose ndasenga kubera Imana ni imwe rudende ni imwe. Ibindi navyo nutumana. Ati rero 2020 ibikorwa byinshi twiteze novuga kuri Overdue Team mbega kuvyerekeye ma collab n'abandi baririmbyi novuga babikora neza cyane. Twerigeze no kubona wandika kuri stati urakeneye nimero za Big Fizzo. Twari tuzi ko ari collab ugira uduhe Snow CAY. It's out of music. Yeah. Jari ande yabona music. Naramuronse muga it's out of music. I cannot talk shit. Yeah. Yes, vyerekeye rero collab n'abandi baririmbyi bo muri game batandukanye nabajye twabonye mwakoreje muri album heruka kuduha mbega bimeze gute nta yindi collab muzoduha ga Snow. Last time it was fucking crazy cause we made music with too much collaboration. Then power bacha bayiha abandi bantu, right? Ubu ya turiko dukoresha power alone like to show them we can shit on them niggas heads, nigga. Yeah. Yes kabisa yes ni nkamakuru twaronse ryari twumva yuko Snow CAY nawe nyene yigeze kumva ko ari umuririmbyi aririmba nka batari wo nga mu Burundi wavyakire gute Snow. Je nararyohewe ariko narabaye desi nane. Ariko wallahi man nzomumvize yitwa gute baba yo. 16 37 from TZ. Olavio, he's from TZ, but I don't know his fucking name. He sings good, but it's alright. Yes, nababwiye no musa kugira bitandukanye bizaza tugira Snow CAY turashobora kubandanya n'amaguru ndibaza. Yeah, like we wish. Kabisa. Keep the swag on. We're gonna show you how we walk around. Too many niggas don't know how we walk around, nigga. Jamai kitalitaro maja. Akuzi wabujye tunabwiye yuko muzazugira bitandukanye bizatugira ni Snow CAY akwirageza kutubwira ivyerekeye music ariko turaza kuyaga navyo nyene vyerekeye ubuzima busanzwe ariko ni ashaka tuyaga na Snow CAY kuvyerekeye ubuzima bwe busanzwe. Snow CAY kabida mu buzima busanzwe ni umuntu ameze gute? Snow CAY is a happy man. I like people. But if you don't like me, I don't fuck with you. That's how I am. Ndakunda umuntu wari we wese, ndakunda ndubaha. Utanyubashe nanje sindakuba. Nta muntu numwe ntinya Brazzaville. Yeah. Bose umuntu atakubashe nushura kumwuba. Yes kumbere ni Snow CAY kugira yuko wewe umwubashe arakubaha utamwubashe naho biramaze gushika no rugaharira umuntu ga bro. Nkamuhari yagote wapi kweri Jesse Mara. Snow CAY nahara. Simara. Kubera iki Snow CAY?
singara Why bro? ndagara Snow-K nagara nahara aragara. aha oya mugabo imana iratwigisha kwicisha bugufi, right? Yeah. So I think it's really a good shit imbere y'umuntu wese kumwubaha nawe akakubaha. Yeah. Yes, imbere wari we wese umuntu ukamuba bimaze gushika none bakakuburira indero Snow-K umuntu akavuga ati umuntu kabisa yamburiye indero. Jewe rero ndi peace man nta na kimwe nibuka. N'abagwarira navyo yibuka. Nta na kimwe nibuka. Kubera kirore ga Snow-K. Kubera ntabika inzigo nitwa Simbarakiye Eric man. So me I don't fuck with people. Nshaka kuguma nezerewe misi yose umwanya wose. Abantu rero barampohotera kubera ico kintu. Yes, abantu baraguhotera kubera ico kintu no kubera wicisha bugufi none ko tuzi ko abantu b'isi badahagwana nuko umuntu yabayishije ko bugufi bro baca ngo babanda bamugirira nabi. Ucu vyitwaramo gute? Ivyo byose bivana n'umutima w'umuntu je ndapo. Gusa umpariye ndaguhariye the fuck bro. Yes, umuntu agira abagenzi beza n'abagenzi babi. Snow-K mu bagenzi beza vyitwaramo gute mu bagenzi babi vyitwaramo gute? Usanga ntarashobora kumenya umugenzi mwiza n'uwahe mubi n'uwahe bro. Yeah. Kwera. Ubatandukanya gute man? Wowe bose ubona ko ari abagenzi fresh. Mbega umugenzi mwiza ameze gute? Umugenzi mwiza abasa neza mu maso cyane. Abasa neza novuga no mu ngeso ga Snow-K. No mu ngeso ndibaza je nta bantu bafise ingeso mbi tujana za hatari ego kwera. Arabamaze kugerageza kugujana nabo bafise ingeso mbi ukabankira. Honye nufise ingeso mbi ntumbera ntibikunda. Ndatinyitse ndagara. Yes, aratinyitse aragara ni Snow-K kubwira yuko ugerageje wese namwemerera sibyo ga Snow? Yeah, it's all right. Yes, twarigeze kumva yuko warigeze kugira avuga over there yarigeze kugira ibintu by'amabeef no bamenyesha makuru ku radio mwavya kijyagiye mwavyitwayemo gute? Zamurareka kutubaza ivyo bibazo vyaraheze nta muntu numwe dufitaniye beef. Ivyo ariko ni nkuko atanu umuntu numwe tuzogenda kwinginga the fuck play my song. No. Yeah. Yes, n'abantu benshi bibaje ibibazo byinshi Snow-K bavuga ati Snow-K nibo baba bafise ikibazo nibo bafise ikintu vuga ingorane iti ni mwebwe kumwe mwabitumye kugira ngo nimwumvikane n'abamenyesha makuru. Uragenda ubabaze ntubaze jeyo. Uruhande bwanyu we nta so. Oya. Yes, kumbere ni Snow-K businessman. Turamubona no mwaka undi mwaka tukamubura akaba ari mu bintu by'akazi kenshi Snow-K vyitwaramo gute na music n'akazi. Okay, umwaka weze wambonye hehe uyu munsi wambuze hehe. Uno mwaka uringa kwera corona na. None uri kuranyirukana muhira. Ngaha ni muhira mu Bushinwa. We nabwanye bise Snow. Mu Bushinwa si muhira. Muhira nyumbani ni hapa. None uri kuranyirukana kubera iki? Siniko ndakwirukana Snow. Bavuga ni vy'umwanya Snow-K kandi urabizi ko mu bantu bataboneka cyane mu novuga mu byo nk'abarivyi bataboneka novuga muri circulation. Byo bigozi byanyu bani bishaka kunteka niza ry'Imana. Mani rabange nugiye. Ureke kunteka. Ati rero urumarivyi wa mbere badakunda kuboneka cyane Snow-K. Jewe nta muntu numwe ndondera for business ambure. Bimwe bandonderera ni vyabure so simboneka. Yes, iyo kurondera ni vyabure nico gituma ucurega kuboneka. Yeah. Yes, Snow. Nikibazo cyarifuza kubaza mbega Snow mu buzima busanzwe akunda iki yankiki bro? Ndakunda mahera sana. Ariko ntayo mbona Brazzaville. Kureka tayibona gamari yakunda. Sinzi ari hey. Amahera ni mabi ni meza rakiza akicha. Amahera ni mabi ni meza rakiza akicha. Ni mabi. Kwa kino tuyakunda ari mabi. Kubera yaguze Yesu. Snow. Uyakunda uko nyene ari mabi bro. Kumucira umugozi baze kubera interview. Interview Snow-K ni amateka bro. Iyi interview man, watsko zorubwa kabiri ndayibonye ga man. Ya mbere yabonye ari ya Tupac Shakur. Ya kabiri ya Snow-K. And make sure your microphone iri nkakujya nyene rero ibifata ivyo bintu biza biracamo vy'ibiduga ntibitwicira amaji. Oya vraiment na kamera muraza kuvyumva namwe sound ya Buja Hit vraiment mu sound ameze neza cyane Snow. Okay, reka ntanga ubutumwa ku bafanzi banje. N'abafanzi ba Overd. Guys,
Support us guys bro. Nimuduhe support turayikwiye bro. None mushaka tubinginge tubafukamire ni hell na. Support us bro. Birakwiye. Yeah. Please. Support. Akubwira ati support barakeneye support yanyu nuvuga abafans nuvuga mu mugwe mukunda ibikorwa bya Overdo team. Snow K muririmbyi wacu arafunze ikamba kabisa bro. Yeah. Yes, ndaje arugirigana na Snow K ko umuntu abandi bagenzanje barambwira ngo uri mu baririmbyi bakunze kwirekura ugatanga inyishu kumbure abantu benshi babakeneye kumenya bakamenya ku byinshi kuvyerekeye Snow K. Mbese Snow K kuba yaragiye mu vya music akisunga sana music mbega wewe kubwiwe arabibona mwo novuga bwa buzima bwiza kuzohakuramo novuga ikintu gikomeye cyane Snow. Jewe music yaba ari je nayigiyemwo mba narayivuyemo. Nasanze ariyo yantoye. Music yagutoye. Ushobora no gusanga mvuga ati please music let me go. Idashobora kundekura so. Nzota kwizigira mpfuye. Mpfuye. Birabishika kwiyumvira kuzopfa bro. Yo reka candira. Candira reka. Tinya gufa Snow. Erega nanje ndumuntu ndatinya gupfa. Uratinya gupfa na urumoro bro. Si ubuhinga nokora. Ni ubuhinga bwa mora. Wehora gumukora. Ushaka mvyura abantu manu urabona ngibiretse abantu barereka reka. Urafise urusha guko tuko turagira interview nga. Amateka musaza. Barabaduhagarika. Yes Snow K none Snow K birabishika none ugashavura mu buzima Snow. Yeah. Jenda shavura. Ariko nshavura imisegonda 3. Mwiyo misegonda 3 tamvuye iruhande aronfa kwicu. Yeah. Muri misegonda 3 takuvuye. Urumva ko ugira ikintu kitari cyiza. Yeah, so nitwa Simbarakiye sinshavura. Simbarakiye nushavuye. Yeah. Umvura shavura cyane muri misegonda 3. Yeah. Muratakuvuye impande. Uramaze kugirira nuvuga action umuntu yagushavuje cyane akamugirira nabi. Namujombye kompa kunyo. Snow K my big brother. Sorry, naramusabye ikigongwe sorry. Ahari hose. Ntabyo mvuga. N'amahera dufise wa brother V. Ivyo rero bimwe bamenyereye ngo amahera rero man genda gukora je nzubaka inzu kwanza yijeje abo bantu ahubwo turasavye leta bakure mwibarabara bagende kubugarana canke babaha ibindi bintu bakora biramara maje turahiga bro ntuzobone namba yuko ngo sinakoze bro none jeho noronka akazi ko gukora mwibarabara nkaronka mula sinokora mwibarabara none the fuck bro nasanze kujya kuntu dutanga amarare ngura yafise utanze ikidiba rugize ikintu gukora nabe I'm sorry no mujya ndirimbo yawe urabiririmba uri kumwe n'aba Yeah, go to work. Yes, indirimbo imeze neza cyane twabonye n'abantu benshi bayivuze ko byinshi na warandise kuri stati ngo ibintu Arnovish yangiriye mu mumbarizi gituma yabiko. Arambarije none. Bijya by'ukuri bari. Arnovish wansovye ko kubera iki? Wansovye ko kubera iki? Mari muri video that. Okay. Yari video ariko vy'ukuri ntiyansovye ko ni scene twaking uko yagenze sipaka ndayivuge ariko ndavuze ko atansovye ko barabimenyereye kandi rero mu buzima busanzwe bijya bintu birabaho Snow bijya birabaho nashatse gukina ijya ni ikintu cyose umuntu arimba nakubwiye cyashobora kuba so ikintu cyose umuntu arimba ni true story yuko gishobora kitaba kuri wowe ukiririmbye muga gishobora kuba ku muntu wari we wese uravyumva yeah that's all right nigga birashaka kuba bitambaye ko je ariko bikaba ku wundi muntu yeah yes nikumbere ni indirimbo imeze neza cyane indirimbo abantu benshi bavuze ko atari indirimbo zarabwe cyane muri album muri ville n'amaguru maniga Snow K cyane uzikereye kumenya Snow wache gari utembera miguu bro okay sema kabisa acha twende tuendelee ngwikumba jije ngwiki kuvuga kuvye kijya ndirimbo yawe nyene bro yeah kwakuranye na Arnovish indirimbo twabonye abantu bayikunze cyane indirimbo urayikunda kwe sana bro mama wanje wewe mama ndagukunda love you so much mama arayikunda sana indirimbo ifise mu butumwa bwiza sana that's a fucking true story for everybody yeah for everybody yeah that's a true story for everybody bro Snow K tuona anafurahi sana Snow K urakunze gushikuka sohoka n'aba bro bawe sometimes
zako narakunda gusohoka sana ariko ubu ntavyo nkora kubera iki Snow-K none ilevo narindiko hirya y'ejo ushaka bariyo ngumako hariho nk'utuntu umuntu atunganya tugashemera yeah so abagenzi niba byakire nabi kuba Snow-K iyo badakigisohokana nabo kandi oya ni bon real friends we still stacking yeah bavyakire neza ko warafashe uvuga uwo mwanzuro Snow-K yeah ni bon umugenzi wari we wese dufise cyo dukora turakora turabonana yeah why do we have to meet friends always they atacho mukora yeah we have to work then after work let's party yeah that's what we do yes Snow-K akubwira yuko tunafanya kazi tukimaliza kazi tuna enjoy fanya kazi yes nko muri overdue team muramwicara mukiyumvira mugapanga plan y'uno mwaka mugacyangwa mugapanga plan ibikorwa mugiye kuduha mbega bigenda gute iyo mu system ukavuga ati indirimbo ntizosohoka canke bizogenda gute mu bigenza gute ga Snow-K munakeneye kumenya ati mbega ivyerekeye album ko yasohokeye rimwe ga Snow-K abantu benshi bavuga ati Snow-K anafanya vurugu sasa kwenye game ni ibintu twumvikana ko twese yeah kujya warari kujya album abantu benshi babyiye kuba bivuze ko byinshi Snow bayivuze ko ibiki kuvyerekeye kuntu ulitoa album yote nyimbo ngapi zote ukaachia none sivyo turiko turakora music nizohagarara yes nivyo turiko turakora nivyo vyiza benshi bavuga ati mbega Snow-K ibi bintu kweri kabisa for real album azoyidandaza gute kwa irekuye yose aha nakubwiye isoko ni he urakoze urakoze n'amafoto bagusanze inbox okay ivyo navyo ni ivy'amateka ni nkuko ushobora kungomwa ukavuga ati rujya rupeti rurimba neza ntiwiyumvire ko ndagusumbya amahera ntiyanka mu yandi mpayo mahera ndunde neze gihugu imbere iyo niyo ngorane dufise kubera iki none abandi batabikora none ga Snow bazobikora bizoza buhoro buhoro yes ni giki Snow-K cyamubaye ko mu buzima bwiwe atazopfa yibagiye ni hamwe nyene nitwa Simbaraki nta kintu na kimwe nibuka ntumbwire nta na kimwe ariko ico kintu kirahari worinda kuma nk'umwaka wo kuzingurura ibitabo canke iki ariko ivyo nivyo kubika inzigo utazopfa wibagiye kubera iki ibintu byose ndavyibagiye ko ndabibona biri easy like 0060 ivyo kugirira byose bitari vyiza ubona ko ari bisanzwe yo vyitwaramo gute none Snow-K ko abantu benshi bavuga ati nk'ibintu bagire Snow-K nka Jesse nakuvyihangana none umuntu akoresha urusoro kwepa gute biba biheze je ndikwepera nkigumira amazango Brazzaville apamana na hali yawe Jesse Snow-K akubwira yuko wewe kubwiwe ivyo bamugirira byose abigwiza na 0 uwo mutima abandi bawushobora gute Snow-K ko twese tubaye nka Snow-K vyogenda neza cyane usual man Freshizo I'm doing interview ndiko ndagira interview Brazzaville big up bro mvyerekeye rero umutima ugenza gute Snow-K kugira ngo uvyitwaramwe neza ntugire umutima mubi umuntu akwiyumvire nabi cyangwa kugire nabi kaguma umubabarira niko Imana yandemye mfise umutima mwiza nka mama yeah mama wafise umutima mwiza cyane urenze sana urenze nanje niko hanura abandi kugira bagire uwo mutima Snow niba mere uko Imana yabaremye sha nibaza yuko ari uko Imana yaturemye nanje niko Imana yandemye nta buhinga kabisa nimube nkuko Imana yaturemye nkuko Imana ibigomba sivyo ga Snow yeah kabisa Snow-K tubandanya bro igesa Snow-K akubwira yuko wewe kubwiwe nawo mugirira nabi gute nawo mugirira ibintu bimeze gute kubwiwe ashavura imisegonda 3 yonyene ibindi byose aca yibagira kandi nivyo byiza nivyo twadukeneye umuntu akugiriye nabi ntumwishuri nabi ego twarigeze kumva yuko mwarigeze kuja ama bifinisha kubisubiramo inyuma mbega kije gihe wari mwinzigo ga Snow canke yari music gusa maybe music ariko ibyo bibazo please no Snow nikumenya ubuzima ubusa kabiri rimwe please bazi ibibazo bya kabiri ubusa kabiri rimwe bro Devil Vente Snow ni uvyereka ubuzima bwawe Snow-K ni interview ya mbere abantu benshi batari bwabone kuri Snow-K
Yego. None. That's why tugene kumenya mbega Snoke kijya gihe yari mu nzigo, yari mu ishari byari bimeze gute? None nta nzigo narindi mwogamani je nakubwiye ko nshavura 3 seconds ariko. Snoke yaramaze kwibwa amahera. Menshi cyane. Uramaze kunyagwa n'umuririmbyi mugenza. Aya nta mahera noza ngaha naranyazwe n'umuririmbyi mugenza wanje iyo batanashika n'umuriyoni ngo ndabivuge nayo bari yanzigo muganda amaze kuribwa amahera asumba ayo mwiyumvira and it's all right. Wowe uramaze kunyaga umuntu nta kibazo ndi umusitari none naramaze kunyaga naramwibagiye urazoca umbwira ndakwishure sivyo kabisa. Nta muntu numwe ndanyaga wallahi yego nta muntu uranyaga. Yes, kuba atamuntu numwe uranyaga numva ari byiza cyane kumbure nabandi bo bigenza nkuko nyene bamaze kubikora. Yego bamaze kubigukorera. Nukuri. Kabisa. Yes, kumbure tugenda murera muri 2021 twarabonye novuga lebo ikora amateka bagera seminaire ku bwanyu ntikize tubona ku ruhande rwa Overdue team. Why bro? Ko gabanije mu kubaza ico kibazo. Ndaruhutse fresh. Nibadutumiye. Nabatumiye. Yeah. Icyo gituma mutagiye. Maybe. Je mugasi nabimenye nibiriko birabanye nabona mama ku ma WhatsApp hose nta kindi. Yaba aradutumiye twakugenda. Ariko ivyayazweho waravyumvise. None je ko nkoresha internet noreka kuyibona gute. Wavyakiriye gutega Snow. It's all right, it's a good idea. Yeah, they clever, they smart. Yeah. Bibandanyije kujyanye uritize ko ari ikintu cyo hinduka muri music industry yacu. Yego. Bagire maison de vente y'ama disque d'abord. Copyright, yeah. Ico kibaye urizera yuko hoba cya kintu ciza muri music. Begiriho canke ni gya droit d'auteur, je sinzi. Baravuga ko ihari. Nambi hari ni bayitunganye neza rero no bon. Ni mwebwe abarimvye mutayitura. Tuzoyitura. Nyaragera. Tuzoyitura bro. Yes, ndakere ko menya Snoke yagiye kugura impuzu yegera bibangeje amafaranga nagute mu mufuko. Sinigera shoppinga ikintu na cash. No. Why? Just bigurira hanze. Yeah. Urarungika bakabiza. Canke nkishikira Imana ibikoze nkagenda ivyo navyo nibisanzwe. Yes, kenshi nuvuga ikintu waguze cy'amafaranga menshi gutwara amafaranga menshi ari ikintu kimeze gute cyo kwambara. Gishisha n'ubungi umuhari muga ntigishisha Imana imbabarire nuko nawe nyatakamaro n'uwari wese yawe nyatakamaro naraguze imbwa ya $1000 naraguze imbwa ya $1000 twamaranye nk'amezi angahe ariko nayisizeyo urumva nico kiri debile. Ndavyize ko interview ya Snoke za gutandukanye iwaraguze imbwa ya $1000. Yeah, pia. None ko twumva muri miswara bari basigaye bagiye imbwa umvise ko waguze imbwa ya $1000 ko ngo abantu bayiri. Kari gatoya kangana n'iki kirato nambaye. Yeah. Ariko nako bogafungura basi nyama. Umvise ko bagafungiye Snoke bafata. Umvise ko ari imbwa y'inzungu baba bariye batama baba bariye. Snoke ko birabise byishiro kubanza ariko Snoke yamayiteze ko ubuzima bwiwe kenshi umunsi utanguye abayiteze ko ubuzima bwiza bugenda gute. Keje umusu utangwe kuri Snoke. Misi yose mbyutse ndasenga Imana so Imana nishoboza ibintu. Yeah. Wama witega ko ibintu bizagenda gute Snoke. All right. Every day. All right, every day. Yeah. Biramaze gushika ukavyuka kuko witeze ibintu byiza ugasanga bigenze nabi ga Snoke. Ivyo ni ibintu ubuzima bwa misi yose umuntu ari we wese kweke waguma witeze ivyiza gusa. Nibibi biraza. Snoke kuri no mwanya birashitse nuvuga haraje umusumara kunyaza telefone yawe. Umva ko umwiruka kuko amwiruka. Nobanza kugusigiriza injaruwa ibi birato no muzana kama gangster. Nigga, you can't rob a robber. You can't rob a robber. No, you can't, nigga. Like you can't kill a killer. Never. Wabanza ukamuzana kwani. Yoho. Aba nibagerageze no. You can't kill a killer. Umaze gufata umusumo. Cyane gose. Narafashe umusuma. Narafashe umusuma bro. Bigenze gute Snoke? Nkuru sinoyitera ahubwo sinzi igituma ubimbajije nafashe. Hari kera sana. Ari twese twiteze ko baririmbye nka ba Snoke nk'abaririmbye bafise amazina nka mwebwe. Tuba tuzi ko bitababaye ko ugasanga umuntu abayiteze ko yoba barize. Mbega Snoke yarafashe umusuma.
Ico kibazo nzocishura mbonye screenshot ndungikiye uwundi muntu ashaka kubimenya ivyo ni ushatse kubimenya. Okay, benshi barakena kubimenya Snow-K. Urazi nk'ibintu twamenye kuri uno mwanya gusa tugiranye Snow-K. Kuri wewe. Ibintu byinshi sana bro. That's why ndakubaje ivyo bisu byo. Okay, ndagushimira cyane bro. Yego kabisa. Yeah, ati rero kajambo gato ku bakunzi rero ba Snow-K n'abakunzi ba entertainment. Akajambo? Gato. Ndatakara cyane nkoze ko singyama. Harakara cyane ari inzigo husingyana. My new song. Please subscribe. Jewe nta channel YouTube and Fizzo ya overdue. Please come on. Let's do it. Subscribe. Maybe next week I'm dropping this motherfucking new song, bro. Yes, subscribe kugira ngo next week arasohora indirimbo yiwe. Sivyo ga bro? Yeah. Murabero cyane Snow-K. No kwa Check my swag. Check my everything is swag. Check my swag. Kadafi erega nyarutsa Kadafi. Yes, wakuzi wa Buja TV tuzasubira nawe gutaza kumwe na Snow-K, my big brother abikora neza cyane. Beso. Beso. Ndarotiki. Ndatakara cyane nkoze ko singyama. Harakara cyane ari inzigo husingyana. Abagenza baza n'abakanca ko singara. Habone hirabura sindara. Yes, ntagara. Kandi nakubwira yuko wewe ntagira iki. Banzungurira amazi hajya kwanza amana urabona iyi. Tugenda ndakugurira amazi. Yes, tuzasubira inshallah imari kuzaza kumwe na Snow-K akubwira yuko yamaze kuruha. Namenyere kugira sport. Ariko nijira yimusavye kandi tuvuye tuvuye. Yo, this fucking nigga, what you talking about, bro? Warushe? Sana camera man. Tuzasubira nawe gutari kugira subscribe kuri Overdue TV no kuri Buja TV. Bye. Yasho jabisi.